ba televiziyo Nori Pentasi Nori TV turabaramukije mwese mu izina rya Yesu twongera tubaha kaze muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Hama muri kino kiganiro cacu turafise abatumire turabaha kaze bidondora ko dukurikirana kaze. Ego nitwa mukozi w'Imana Rafael Israel. Abantu ndabashimiye kumpa kaze kuri televiziyo yanyu ariyo yacu. Yesu abahezagire. Amen. Umwami Yesu Kristo aguhezagire mukozi w'Imana Rafael, kazi na mukozi w'Imana bwira ko dukikirana. Murakoze, ndabashimiye Yesu abahezagire, ndabashimiye kubwo butumire tuganiro ciza nk'iki kuza ijambo ry'Imana. Mu mazina nitwa Mugisha Yves, ndi mwene so, nkabasengera mu ishengero rya Repentance and the Holiness Church for the Revival. Murakoze. Imana bahezagire, turi kumwe na Rafael Imana yise Yakobo, turi kumwe na Mugisha Yves, umwami Yesu Kristo abahezagire. Turabahaye kaze muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana Yves ushobora gushira mu maboko y'Imana kino kiganiro kugira ngo bikunde tuganire Imana muri hagati yacu. Kaze. Reka dusenge. Turagukengurukiye mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimiye ko waduhaye ijambo rikaba guide. Ijambo ryawe ratubwira neza muri Zaburi yuko ngo ijambo ryawe ni umuco w'ibirenge byacu, ngo twashize ijambo ryawe mu mitima yacu ngo twoye gucumurako. Nuko rero turagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe comme catalogue, waduhaye ijambo ryawe comme ma garde-fou, waduhaye ijambo ryawe comme des guides ziturongora zitushikana mu masezerano yacu. Turagushimiye rero Mana uhoraho, ndagwaye no mwanya tugiye kumara hano kino kiganiro. Ndakweretse data abatumire jewe Yves, mwene data Yakobo Israel, n'uyu mumenyesha makuru Beraka. Tugwaye cubahiro ko babanye natwe, tugwaye cubahiro ko ugiye kubana natwe n'umwanya wose tugiye kumara hano, kandi ugiye kuvugana n'ubwoko bwinshi n'abana bawe, abahungu n'abakobwa benshi mu Burundi no mu makungu bagiye kumva ico bashaka ko bagomba ko. Urakoze Yesu Kristo, izina ryawe n'iryubaho, ni mwizina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Bakunzi ba televiziyo Nori Pentasi Nori TV turabahaye kaze. Uno munsi turagomba kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya igice ca 45 ku murongo wa 3. Ndasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho nguhamagaye mu izina, jewe nyene Imana y'Abisirayeli. Bakunzi ba televiziyo nino jambo ry'Imana tugomba kuganira, turi kumwe n'abandi batumire bacu, aho ijambo ry'Imana ryatubwira ngo ubutunzi buhishijwe. Mukozi w'Imana Rafael ushobora kubwira abari kwadukurikirana eske ubutunzi buhishijwe rino jambo ry'Imana ryarishatse kubwira ikabisirayeli ko ryariko ribabwira ko hari ubutunzi buhishijwe? Ushobora kubwira ko badukurikirana ico bishatse gusigura? Murakoze cyane. Cyane cyane ijambo ry'ukuza ni ijambo twafatiye ko kugira ngo iyo umuntu avuye ku munsi wa Mungu avuye gusenga ntaca aryama muhira ngo areke kuraba rya jambo yiga bamwigishije ku rusengero aho yasengeye. Ni nka devoir. Kandi ikindi naco iryo jambo ry'itunga rinyegejwe, itunga umbajije Abisirayeli kera ntabari bahari. Abisirayeli isoko ryabo ni Aburahamu, sekuruza w'abizera, sekuruza w'Abisirayeli. Kuko Imana imaze kubarira Aburahamu ngo asohoke mu nzu kwa Tera, yarumviye. Noneho arasohoka, Imana iramuhatirangamiza hejuru. Arangamije hejuru ngo harura inyenyeri. Iryo jambo mwibuka ko twatize. Arangamije hejuru ngo yereka inyenyeri. Inyenyeri nazo harura. Araharura, wewe ziharura. Ntibyashoboka. Amujana ku musenyi. Ati harura umusenyi naho wofata urushirunganunye. Uwo ruharura ngo urushoboye. kuko ngo muzongana n'umusenyi wo mu kiyaga
aho hose Isirayeli ntiyari bwabeho, ariko igihe Isirayeli yavuye kuri Yakobo, igihe yagwana n'umumarayika hajya niho Isirayeli yavuze ati mbarira uko witwa, ati je nitwa Yakobo. Nawe ati umunsi ntucitwa Yakobo, ubu nyene uzohora witwa Isirayeli. Niho Isirayeli yavuye. Rero kugira ngo umugisha unyegejwe, aho hose urumva umugisha wari unyegejwe. Nk'uyu munsi Yves umugisha wiwe ntaramenyekana, hariho umugisha uboneka n'uwundi ukinyegejwe indani y'umuntu. Nk'ubu uraba ucaba umwana muto, umugisha wawe ntawuzi, uranyegejwe. Nk'uko abantu bamenye neza wowe umugisha wawe ukanyeguruka, hari abo cyaba kwica. Dusubira no kubaho nk'akarorero, tufate ku bantu bamwe bamwe. Hari ikintu itunga iyo rinyegejwe si bose bashobora kugiba. Abona muri banki baranyegeza amahera bakayugaranira muri coffre-fort, none baza ko ushobora kuyashikira. N'agakiza kacu karanyegejwe kugira satani n'abarozi ntibagafate, sivyo? None niyo mpamvu agakiza kawe waronse ni ubutunzi budasanzwe, kuko umunsi buzonyeguruka, twebwe hari umunsi kazonyeguruka, inzamba umunsi yavuze, kuko inzambi izokomunikana na inzambi izokomunikana na bwa butunzi tufise bunyegejwe. Noneho inzamba ivuze tuzoca twumva akamo k'umumarayika, duce dusanganira umwami mu kirere, mu bicu, hanyuma duce noneho niho bizoca bimenyekana. Isi niho izomenya ko wa muntu bwa bundi b'abantu bari banyegeje ubutunzi bwabo bwari buri muri bo. Noneho isi izokimenya ati bwa bundi b'abantu bari bafise valere, bagendana agaciro, bwa bundi bafise agaciro. Yesu ashimwe cyane. Wewe uyu mwanya ukiga wewe Yves, burya ntibamenya valere ufise, ubutunzi ntibari, ariko uyu munsi aho uri kurakorera baca bamenya ubutunzi bwawe ko bwari muri wewe igihe uri kurabusohora. Yesu abaheza. Amen. Urakoze mukozi w'Imana Raphael, aho tumenyesheje neza ukatubwira yuko kumbure hari ibihishije mu mitima yacu bisaba ko abantu babanza bagasobanukirwa. Imana iguhezagire. Namwe mukozi w'Imana Yves, sho kugira bakwadukurikirana nawe ico rino jambo ryuko hari ubutunzi buhishijwe, ushobora kugira bakwadukurikirana, eske rino jambo ryashatse kuvuga iki? Murakoze cyane ku bw'ico kibazo ciza cyane gitomoye gidufasha gutahura ijambo cyo rishatse kuvuga. Nunganiye mutama Israel, niyo ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi wabaho utazi wavuga ati igihe cyagira nzovyara cyangwa sinzi ko nzovyara umuhungu cyangwa nzovyara umukobwa. Nka jewe ndafise umwana ubu afise umwaka umwe n'igice, haraciye imyaka 3 uwo mwana ntitwari tuzinanye, sinenda muzi mugahere muri jewe, irinyegeje hehe muri jewe. Muga igihe carashitse aho ubwo butunzi buseruka, aho uwo mwana aciye hose bavuga n'umwana wa Yves. Uranahura nk'umwana w'Imana hari ubutunzi Imana atunyegejemwo, hari amabanga akomeye Imana dushizemwo. Reka mbwira bariko batukurikirana, hari ico Imana yashize muri wewe kuva ukivuka, hari ico yakuremeye, hari ubutunzi yashize mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ntarakubumba mu nda ya nyoko nenda kuzi kandi nagutoranije ngo ubumuki ufukishwa wanje. Rero tutaranavuka Imana ibimaze gushira muri twebwe
de potentiel ama capacité ubwo butunzi rero haragera igihe rero ubwo butunzi bugira iki bugaragara ntibupfa kugaragara busaba umwanya Yesu ashimwe hari umwanya Imana itanga cya kabiri hariyo ndakunda Imana yanje ni Imana du principe Imana atanga de principe ni wagororoka ukitunganya ukaba uri mu nzira nziza Isirayeli Imana yamuhezagiye kubera yitunganije yitunganije n'Imana yitunganya na mwene wabo twitunganije ubwo butunzi tazabugaragara mugabo igihe kigeze rero uraburondera ntuguma wicaye no kumujyanye ngo Imana yaravuze yarasezanye ngo ntegeza kubya oya yaravuze oya arahaguruka ukibatura ngo twabivuze mu biganiro biheze rero hari ikindi naco gitufuco novuga iri jambo igihe twagiga ku munsi wa Mungu heze mu pastori yatwigishije Prophet Ferdinand yaratwigishije gucerekeye ifi n'ubunyegezwa budasanzwe twize kuce igikoko citwa ifi mu bikoko byose byinjiye mu bwato ibikoko byo mu mazi n'ibyigeze byinjira mu bwato ifi ntigeze yinjira mu bwato wamenga iratawe kandi ikindi naco gayife ifi ngo iri kwirarira mu mazi urabona womenya ko yaritse nta mosoze nta moso zigira amoso ntaboneka aboneka irababara ikarira hariho abantu umunsi bariko barababara muko abantu ntibabibona ariko umunsi Petero Yesu amutumye ngo genda unzanire ahuriye yaciye amenya agaciro k'ifi ifi kishatse gusigura ibyari binyegejwe n'ifi muri mu gihe cya Nowa ifi ntigeze yinjira mu bwato wamengo ni ikintu bataye ibikoko byose barazinjije mu bwato ariko ifi bazihoze gishize agaciro k'ifi karagaragaye rero abakristo turafise agaciro kanyegeje muri twebwe ikindi naco igihe tugezemwo abakristo mengo n'abantu bari marginalize mengo nta gaciro bafise umukristo mengo niwe gupfanya gukena umukristo wese ahari natwumve nturi umukene uri umutunzi haje Imana ashize muri wewe ukwiye guteramira cane gose ntufate iyo nkuru utariyo inkuru nziza ni kuri umutunzi Imana ashize muri wewe ubutunzi bukomeye ifi rero ifi ntiboneka ubutunzi bunyegejwe twabariwe ngo n'ubutunzi bunyegejwe none ifi woja kwitora kwibarabara ibinyegeye bwina mu kiyaga bwina mu mazi hariya hasi ariko igihe cya Nowa cya Yona bazi ko Imana yayivanyeyo ngo je gufata uwo mugabo iramutegera Yona kugira ngo atabara ubwoko bw'irinema none gayive tudahendanye ngo ifi yamumaranye iminsi 3 none iminsi 3 yagikiyona yahemikiyona yabayeho gute Yona ubwo buzima bw'iminsi 3 bwari ubuzima bw'ifi yibera mu yahema impwemu z'ifi yagivy'ifi yariye ubuzima bwose bwari buhagaze kuki kufi hari ikintu cyanyigije rero cyanyigishije Yesu yamaze mu kuzimu iminsi ngahe 3 yariko akora iki hari ubutunzi Satani yadutwaye yariko arabumunyaga nawe rero nashaka kukubwira uriko aratwumva hariho ubutunzi Satani yatunyaze ego foko aburuka yangu ifi yakija ku musozi ija kuruka Yona ngo nyene Yona ngo acava yafise akanuko kifi abantu bose ishombo ive aho mukinama hahiya kuri pavio ahantu hari isinga bariko barazoza akanuko turaba rero maze iminsi 3 mu nda y'ifi hari ibintu Satani yatunyaze foko tubimwambura turakwiye kubwira abari badukurikina yuko Satani yatunyaze ubutunzi bwacu yaratunyaze identité aratunyaga ukwiyemera aratunyaga
kumenya neza valeur dufise mbere y'Imana yacu. Hari igihe nk'umukristo yacumura satana akamuhesha ngo karabaye ibihano ivyo birabaye nta kundi c'est fini, Imana ntizosubira guharira. Ni kinyoma cuzuye. Satana akakubesha, ariko muri wowe hari ubutunzi bukomeye. Satani ashaka uzopfa ubuzima bubi nk'ubwo nawe ariko arapfa, ariko Kristo yaramanutse kuzimu amara iminsi 3 agira iki? Amunyaga ubwo butunzi. Bucakire mu kwakira agakiza, bucakire umutwe w'ijambo, umutwe w'icigwa twize kwa Mungu yari gucakira ubutunzi bunyegejwe bwihishijwe. Hari ubwo butunzi rero Yesu afise, turakwiye kubucakira tukabubana neza, kuko n'ubwacu. Yesu ntiyagiye kuzimu kubwiwe, yagiye kuzimu kubwawe we na jewe uno munsi. Murakoze. Urakoze mukozi w'Imana Yves. Mukozi w'Imana Raphael, ushobora nawe kubwira abari baradukurikirana, hariho nk'abo baba bataratahura neza ngo bamenye yuko hari igihishijwe kiri muri bo Imana yashyize mu mitima yabo. Mbere n'igiki wabwira abari baradukurikirana uyu munsi baba bataratahura cyangwa se ngo bamenye yuko hari gishobora gishije mu mutima, ese n'igiki bokora kugira ngo kishobore kugaragara? Hariho ijambo ry'Imana Yesu yahaye yatanze, kandi iryo jambo rirakomeye. Hari ikintu cyitwa gusinya peo. Urazi ko Yesu yaduhaye gusinya peo. Hari ikindi kintu Yesu yaduhaye, ikintu cyitwa ijambo rivuga ngo procuration. Yesu yaraduhaye procuration, iyo icete cemeza kw'icyo kintu tukimurabira, tushaka kumurepresenta si hari, ariko twebwe turiko turabimurabira, turasinya peo. Nashaka kubarira bariko baranyumva ko twebwe twahawe autorisation yo gusinya peo. Gusinya peo rero, Yesu hari ijambo yavuze ngo ndabahaye ububasha. Yego. Icyo muzoboha mu isi kizoba kiboshwe no mu ijuru. Arongera avuga ngo icyo muzobohora mu isi no mu ijuru kizoba kibohora. Turafise uburenganzira bwo kubohora aba bantu bakiri muri connection ya Satani, kuko Yesu ngo amaze kumanuka ikuzimu, burya habaye ibintu bidasanzwe, ngo kuva ku isaha ya 6 gushika ku isaha y'9 harugira kabiri imva ngo isi yose ngo iranyiganyiga, imva ziruguruka, ngo imva ziruguruka. None mwari muzi ko habaye iki? Yesu yaramaze kwaka urufunguzo Satani, amaze kugururira imva z'abera, ariko aragira kuko Satani yari abera n'abanyabyaha bose bari barunze hamwe, kandi urufunguzo rwari rufise Satani. Kiyagihe rero Satani yaramaze kugwagwa, ntiyarumuhaye mu minwe, yararutereye, kubera ntushobora kwegera Yesu n'umuriro. Satani nico gituma twebwe atadukanga. Bantu muriko muranyumva, Satani ntaza gukanga, kuko wewe wakiriye Yesu nk'umukiza, uri umuriro. Imoni ntibaze bagukange, wewe uri umuriro. Niyo mpamvu umuntu atarakira Yesu agire n'ingoga yakire Yesu. Muri aka kanya nyene haracyariho chance ya nyuma, haracyariho sede ya mbere yari yo kwa Adamu. Hamwe Adamu twarabivuze ko mu ndwi iheze ko Satani amaze guhendaye ujya mudamu Eva, isi yose yaciyemo umuvumo. Ariko duca turonka Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo, yaje kudushira mu rutonde rwa bwa buzima bwo muri Edeni. Hariho umuntu rero ataramenya ubu buzima bwo muri Edeni. Nashaka kukubwira ko wova muri iyo
connection ya satani yo muri edeni ya mbere imwe satani yahenda adamu ariko tuje muri connection ya adamu wa kabiri kugira ngo wakire yesu we utaramwakira we nawe wamwakiriye utangure kwiha inguvu yo kwiyemera ko uri muri yesu yesu abahezagiye amen. urakoze mukozi w'imana Raphael umwami Yesu Kristo aguhezagiye uriko uratubwira yuko kugira ngo umuntu ashobora kumenya ibyinshi muri we ni uko icambere na mbere aba afise Yesu akwiye kwakira Adamu wa kabiri. Urakoze cyane. Namwe ushobora kubwira abari kubadukurikirana kukumbure rino jambo ry'Imana ryabwiwe abisirayeli abari baramaze gutahura Imana, ariko hariho n'abandi bantu bagifise ibyahishijwe muri bo ariko batarabitahura, batabizi ko hari igihe bizogaragara. None ni igiki bakora kugira ngo batahure neza yuko hari ico bagishijwe mu mitima yabo? Murakoze. Icyo dusabwa gukora, turasabwa gusoma ijambo ry'Imana. Bagenzi inshuti zacu, nta mukristo ariho adasoma Bibiliya. Nshobora ko utarya, ntibibaho ko woba utarya nkuko abivuze, nkuko bitokunda kubaho kabiri gatatu kane utarya kiretse iri mu mafungo. aho n'ubundi rwego iyo n'ubundi bushobozi bwo kurakira. Ni nkuko utashobora kubaho mu buryo bw'agakiza bw'umwuka utafite ijambo. Rero cyambere urasabwa gusoma ijambo ukanagiga. Gusoma ijambo ukanagiga harimo no gusenga. Ni ibintu bibiri dufise byo dutuma ubwacu twimenya. Mu ijambo ry'Imana nditora. Mu ijambo ry'Imana harimo ubuzima bwose bwa misi yose niyo buri. Ubuzima bwo mu rugo niyo buri, ubuzima bwo mu kazi niyo buri, ubuzima bwo mu ishuri niyo buri, ubuzima bwose buri mu Bibiliya niho bukoraniye. Ushaka gutsinda, kubaho neza, gucakira ubwo butunzi bunyegejwe, soma ijambo ry'Imana, usenga Imana. Ni wasoma ijambo ry'Imana n'umutima wuguruye umenetse ugasenga, nta kibuza ko Mpwemu Yera atazokwihishurira. Mpwemu Yera nazokubwira kuko buno kubaza mu myaka 5 uzokora iki ntacuzi. Mugabo Mpwemu Yera ashaka guhishura ubwo ati myaka 5 nzogushikana hanaka. Yesu ashimwe cyane. Muri iyo myaka 5 ukaca witegura iyo myaka 5, kuko hariyo benshi bibabaje birateye agahinda ukasanga umukristo ntazi iyo ariko araja afite ubuzima bubabaje buteye ubwoba. Ego kubugira ubuzima bwiza si kuba ufite amahera menshi, si kuba ufite imiduga n'amazu, si kuba urya za ndya zikomakomeye zigezweho. Oya, bwo si bwo buzima tuvuga, si bwo butunzi tuvuga. Cyambere tuvuga, turavuga amahoro mu mutima, turavuga wa munezero abantu benshi babuze, ya mahoro yo hanze na indani tubuze. Na handi tuyasanga atari mu jazi abantu benshi bafite amahera. No kurasa amahera nabunye n'ubwo batazi, ariko nta mahoro bafise. Kugira inzu nziza si amahoro. Oya, ushaka kuvusa amahera mugabo amahera ugura igitanda ciza mana hari ibitanda biryoshe byiza ku maso bisa neza mugabo nubikunda kugura itiro. Hari indya ziryoshe Israel, hari indya zibaho ziryoshe, me kugura apeti ntibikunda. Kandi kugura itiro naho ntibishoboka. Ariko Yesu ayitangira ku buntu. Hari icyo turonka ku buntu ni ijambo ry'Imana. Rero inshuti zanje, ibyo bintu bibiri ntimubishire kure yanyu. Soma ijambo ry'Imana, hamusenge. Ufite umutima umenetse bizotuma Mpwemu Yera aba muri wowe aguhishurira byinshi cyane mu buzima bwawe. Akandi kantu Mpwemu yanyigije kare. Yego. Abakozi b'Imana turiko turahamagarira abantu ngo baje mu ijuru, ariko abantu bakanga. Ariko ikintu nabonye abantu bariko baragwanira kuja za Amerika, za Canada, za Australia. Canada na muri Amerika naho hari ibipapuro urondera byinshi. Mugabo Europe nayo ati je narugaye. Ariko ikintu nakundiye Imana yavuga ati iwanje ni muzi. Haruguruye. Hakinguye ni muze. None nashaka kubaza akantu kamwe. Europe kwivuga ngo ati je narugaye, Amerika akavuga ati je nta bantu nshaka.
imana nayo ikivuga ati je nkeneye abantu bazi iwanje. Yesu yavuze ati abarushe n'abaremerewe mwese nimuzi iwanje ndabaruhura. Hariho ikibazo rero, none ko Bibiliya ivuga ngo isi n'ijuru bizovaho, none ariko ijambo naryo ngo ry'Imana ntirizovaho. isi n'ijuru, Amerika na Europe none bizovaho. Amerika na Australia na bijya bihugu bikomakomeye n'ivyavaho. None bobo ko bavuga ngo barakomeye bazoca bajaye, hazosigara iki? Ibyo nashaka kubararikira baje muri Yesu, bamenye ijambo, kuko ijambo ry'Imana ntirizova. Isi n'ijuru bizova, ariko ijambo ry'Imana rizoguma. Nawe niwagira ijambo ryawe muri wewe, ijambo ry'Imana muri wewe, uzobaye. Yesu abahezagire. Murakoze cyane. Amina. Namwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana, turi n'iteka ryo kubatumirira kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, no kumenya ico muri co, no kumenya ico mwakiriye, no gusoma ijambo ry'Imana kenshi, no gusenga kugira ngo bikunde muhishurirwe, mpemu w'Imana abahishurire ikinyegejwe, ubutunzi bunyegejwe. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Ikiganiro cacu kirangiriye hano hantu. Turasabye umukozi w'Imana Raphael adusengere, ngira sengere abari kwaradukurikirana kumbura aho bariho abifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, canke aba bifuza basubiye kugira inzara n'inyota yo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo bikunde basubire guhishurirwa ukundi gusha ibyahishijwe n'ibyanyegejwe. Kaze basengere. Egome, imbere yuko dusenga hari ijambo nashaka kubarera bariko baranyumva. Wewe utarakira Yesu muri aya masaha n'isegonda, urashobora gufukama tukagusengera ukakira umwami Yesu nk'umukiza, kuko ngo isi n'ijuru bizovaho. Ariko utamenya ijambo ry'Imana muri wewe, isi n'ijuru, umviza wewe wowe uri muri Amerika, ntiwibaze ngo warashitse. Hariho iyindi si nshasha iyo mu bwami bwo mw'ijuru. Niwe uri muri Australia, uri ku isi yose uri kuranyumva, ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza. Wa mukobwa uri kurakinisha bijya bintu mbona muri ukinisha ama pornography yajya y'uburozi, akira Yesu nk'umukiza. Wa muhungu uri kurakora ibintu byo kwisambanya, akira Yesu nk'umukiza. Wa mudamu, wa mukobwa, akira Yesu nk'umukiza wawe. Wa muntu gwariye mu bitaro wihebuye, utarakira Yesu, Yesu bamuzaniye wa muntu yaragwaye babuze aho bamucisha, babomoye ibati baca bamushikana imbere ya Yesu. Ubwo nyene Yesu yamwariye ngo genda ngo ibyaha byawe urabihariwe. None nawe akira Yesu nk'umukiza, hanyuma wigumire muri Yesu, noneho uzire wirongera ubwami bw'ijuru. Ikindi nacyo nashaka kukubwira, wewe wihebuye, wa mukobwa, wa muhungu, ikintu nashaka kukubwira, naho wowe ushaka kurongorwa, naho wa muhungu we, naho ushaka uvuga uti nabuze amahera yo kurongora, ariko umenye yuko hariho konte mu ijuru, ureke kwiririra cyane. Ariko cyo nashaka kugusaba, nta bundi bugingo buriho. Ushobora kuba wararongoye utaravyara, ntiwihebure, emera Yesu nk'umukiza wawe, hanyuma wihane. Rero akadusenge, ufukame muri aya masaha, muri iyi segonda, ufukame dusengere hamwe. Wewe utarakira Yesu umwakire, wewe wamaze kwihebura. Ivyizigiro nta wundi ashobora kuzana ivyizigiro atari Yesu Kristo muri wewe. Mwami Yesu, muri aka kanya turakirije Yesu, uyu muntu akeneye kwakira umwami mukiza, umwakire. Uvuga uti mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami nk'umukiza muri jewe. Ivyambera imisozi, ariko uyu mwanya ndabitera mu kiyaga bihunge haba ikiyaya. Mwami Yesu, ndakwakiriye ubu mwami, ndakwimitse mu bugingo bwanje, ndakwimitse ibyo nagendeyemwo byose bitakunezereye, ndavyirukana byose uyu mwanya n'isegonda. Ubu mwami wanje, ndakwimitse, niyo habura urubanza rwo kuza, rwa rubanza
yesu uzocira abananiranye batakwakiriye jewe sinzobe ndimwo ariko nzobe ndi muri bamwe bazoba abari iburyo bwawe ivyananiye vyose ndasavye ubintsindanishirize ariko muri aya masaha ndasavye ungwanirire mbe mu ruhande rwawe ikiraro cyatumye nosubira mu vyaha ndasavye ugicacure muri aka kanya wakira umwami yesu nk'umukiza wandikwe mu gitabo cy'ubugingo icy'amahonero wari urimwo ukivemwo icy'amahonero wari urimwo ukivemwo ariko uje mu gitabo cy'ubugingo rero reka dusengere aba bantu bagwaye bose nabo bamerewe nabi yesu abatabare mwami yesu turasengeye abantu bose bagwaye bakire turasengeye bari mu ngendo bashika amahoro turasengeye abatagira icyo barya imfuvyi n'abapfakazi mwami bose batabare turasengeye mwami abatari bwamenye agakiza bakamenye turasengeye mwami abarushe n'abaremerewe basubire mu rutonde rwawe mwami turasengeye mwami abasubiye inyuma basubire mu rutonde rwawe mana turasengera iri jambo ry'uyu munsi mwami rize rigira ikimazi kuba ryumvise rize rigira akanovera kuko ijambo ryawe mana urariherekeza kurya umukobwa bamuherekeza agiye kwabigwa agiye kubagwa urwiwe niko n'ijambo ryawe naryo utarireka ryonyene uriherekeza urakoze mwami turasengeye iyi televiziyo turasengeye umujurnaliste turasengeye umukozi wawe mwami Yves turasengeye na Rafael nawe nyene mana umuha amavuta turasengeye mwami n'umuvizioneri yazanye iyi TV kugira ngo urushize kumwagurira ku isi yose turagura ubu bwami bwawe mwami waravuze ngo ubwami bwawe buze turasaba ubwami bwawe buze muri TV buze mu gihugu cy'u Burundi buze mu bategetsi b'u Burundi mwami buze mwami mu mpande zine z'iki gihugu buze mu barimyi buze mu borozi buze mu mashengero atandukanye ubwami bwawe buze buje mu bapagani bwagure kugira abapagani nabo bihane mwami urakoze byose kuvyumvise turasengeye abamenyesha makuru turasengeye aba bahinga bo muri studio mwami ubaha ubwenge bushasha kugira ngo mwami bamenye ivyo batari bazi mana urakoze byose kuvyumvise urakoze kufisaha n'isegonda mwami tuze twongere duhure turi bazima urakoze byose kuvyumvise ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amina umwami Yesu Kristo abahezegire none mwege mwese mwadukurikiranye turabashimiye cyane umwami Yesu Kristo abahezegire kino kiganiro mwari mumenyereye mugihabwa ku munsi wa gatandatu ariko ubu mugiye kuza muragihabwa ku munsi wa gatatu umwami Yesu Kristo abahezegire hano muri studio yacu tukaba turi kumwe na Mugisha Yves na Rafael Wimanayise Yakobo Israeli umwami Yesu Kristo abahezegire kino kiganiro mukamwa ko muragishikirizwa na nishimwe nebaka ko Imana agiriye neza umwami Yesu Kristo abahezegire naho ubutaha amina